umviriza basi jawe mbwira ikintu basi nokora cyabakobwa buje muranane bine wokora nk'igiki giwe ba Kevin kuri singyama sisinzira abasigaye ku mutwe no kuri kwimana Kevin umviriza aba mwe muhora muduhenda ngo urumva ngo naraguhaye umutima umutima ucusigarana uroya ndeka umviriza haguka twivugane neza mwe muduhenda ngo mwaduhaye imitima mwe muca musigarana urohora gusa nturirire nga basi nanu ntuzoye kuvugana ngo urumva ngo wo mpikije aba mwaduhenda ngo muduha imitima wowe ucusigarana urohora sha Kevin ukuri kwimana Kevin ndatuntuye oya Kevin je nukuri ndagukunda nukuri je oya none basugira unjane hewe aja je numva na basi matugumana none hama basu bice biherera nuko nakubwiye dukunda je kambira ko dukunda no kavyemera je ndakurekura none nje ndakomendura kugira umfate ku ngufu kakanyero kugira umfate ku ngufu oya Kevin je nukuri oya ndekura we ngeni igiye ajo Krita ndekura je nara Nkuko fura kumenyera n'undi munsi mbona Sigaruka je no kuyigaruka Shiri wabandira wona ukashitse cyane cyane mwiza saneza namukunze bega bavuze hajya bavuze ko yitwa gute Niyera akazina keza cyane Niyera akazina keza to hamba rero Shiri ucura umutegurira hajyama kombore acabanza ruhuko cy'umutsima utekere n'icyayi hamba kombore tuzomuganirize cyo tumwereke buri kimwe cyose umwana akenera mu rugo kombore bikende neza amashiro uratse gukunda gusenga nawe musengere kombore bice bikenda neza nzagira umugisha muri runo rugo kandi nawe uzogira umugisha muri kumwe yego biteka mana y'icyubahiro turagushimiye cyane kuko tukishikana kuri uyu mwanya twakomeje tukiri bazima noneho mana uduteye iteka uduhaye umwana turakwingize papa wo mwijuru igihe twari tumaze tudafise umwana urakizi reka noneho uyu mwana tubere umugisha mu muryango wacu uyu mwana mana nziza azabuka imaze muri twebwe turamwakiriye yisange ucuduha umutima ukubana twumvikana kuzokoza izina ryawe rya Yesu amen sawa rero mugira umugisha cy'umwereka cyamba sawa je mu biti ahantu utaza kugaruka mu bwana sawa reka ndamutegurire turasubira muhera ndagushikanye na we ni wisange ntugire ikibazo rero muhera na ahubwo we tanga imbere nyeko ya urukundo n'amadayimoni urabizi nene sirigi kwaye twicaranye urabako kajipo ako gakanzo nawe se waminu shirika rero urahama muhera na kubera urazi nagoherukana cagihe turi hahandi muri ka gashamba twose amara kajarde nyina kaya nakunyibusa kijyagiye kurya munsi nararyohewe yego kwe yego kweri jera na muhira nibereye aha urumva niyo mpamvu nkatwiviriye ku kazi naho turaza kubumpitira areka shiri nta kibazo nta n'umwahari watu hari ni petit frère nawe ndazo bararyamye nyene nta byinshi nta birenze yaje numva ndagukunda ntacyo nazokora kubwawe nyene urankunda Sherere bale wari kurukuti wo brage ho gatije umusheri wanje kweri bizoragira mecha fu wajida kweli umuntu ndamukunda cyana cyombura nakwe zakwe acha na ugomba kumwa kwaje gusa rero no musore wa minute yego akaga kanzu kabona cyane narega nkikubona uhagaze handi twavuye ko duhurira nakuyobewe nana nakuyobewe kwe yakajege ayireka ndotera gastire amera ingene uryohe gusa rero sheri yari ntoranda ngura gicuma yo awaje n'ibikorwa byinshi urukura bizinga abantu twakwiye usanga dukora ibikorwa byinshi ico nico none ubona hamuhera ubona wo hagaya nkagakishanki woshimanye ni naho byorangira abantu heza bana heza cyane nahakunze none sheri ko wankunze ndumutinganye ngo ntibizaba bitera ikibazo ukampeba kubera abantu amajambo baguma bavuga sheri je urumva sino kumviriza amabwire y'abantu kimba nagukunze urumutinganye
nagukunze uko nyene urumva niyo mpamvu je ntamabwira abantu nzokumva were masheri je nzogukunda nyimbura umutinganye ivyo ni abo bavuga ngo umutinganye birabasha je nagukunze ukuri kandi nagukunze ukumeza amatayo vyose sheri we ntubizi je ndakwikundiye kugira nakubwiye ati ndagukunda ni kugira nyine yego ariko ngene kuko ubambwiye ati je urankunda cyane no mbumenya no kutama ko shiriwe nawe rero sasa uragenda gukunda ko ariko kire kibazo n'umutima wanje wose sinawe tutirete twawe kandi turi imitahe no ufite eko kwe girlfriend tuziba nzeri zawe nuzanye ngaha muri none ivyo birakuraba ibitakura burabahaza dog ivyo ntibikuraba papa dusigiye inzu turi babiri hamawe nze ndagukurikirana nyimba ndumutinganye ivyo ntibikuraba kandi uzosubire kumburira indero jerekana inumi ivyo ufise byose ndazi bizorangira urutinganye nagi nkene rufyura amazi uriko uranukamo mva hejuru kuri ivyo ukora nakane namwe abana bo mutagira indero toka va wihangana urazi abapeti niko bameze ngo rudogo niko rumeze shiri nta na kimwe muganda unarakaze oyi uwo mupeti urumva niko ameze kandi ibyo tuzotinda tubifashe werinda wenzo uzogaruka ngaha namukoso kazihima ndakwikundira ntabi ahubwo rero she reka mbere ntenda kukugurira agafanta cyo twifotora n'agafoto ko kuri statue no munsi yoho hahire ni bose basi nkutakabiye she cyo twigiye hande wo ajya abana ni hatari shirabe ntuburabe ntukomereke mukuru meza ni hatari mahoro she mahoro ndetse neza mwiriwe ntwara ko twetwerwa amahoro mvuye no gusenga none umunsi w'ibintu mwiriwe kabisa sheri njye burya nariko nakwirindiriye uzi ko umugabo ashongerera ugaca yibuka umugore hama ko watuje uyu munsi byagenze gute kumengo ni mwahora musohoka amasaha n'umunsi ku by'ukuri wahomye n'umunsi basiguye neza twasohokeye dutevye hari wa mupasitori akunda kurangisha imisa yitwa Yohani ku by'ukuri yari yaryohesheje imisa hariho icyo wahomvye no munsi urazi yuza tukagenda twese hariho icyo wari kuharura kweri wahomvye kuba buri Yohani madame naco nabomvye ko wagiye nta ngorane nawe nondatsi baza kunshira ku mayange kandi urya mupasitori ni ntuze akunda gusigura ku mibano urabona nyene akunda kuvuga ibintu nyene vyo mu miryango bisa naje arakunda kunyuba kurya mupasitori arasigura neza yego tama madame jewe ujya hamwe usize ngaha siniriwe ndagenda no gutembera kure kubera nyene urazi umunsi wa Mungu nta bikorwa nkunda kubikorako hama ndaryamye ariko imbavu zanduka ziraruha ndaba ndatembera ngaha mw'isite bukebuke ariko ngeze imbere hariya gatoyi wakarya akabareho kwa Matayo bana kwakunda gukoranira abantu benshi abajene abantu bakuze barandumviriza ariko ibintu byaciye mu matwi ni ibintu bigoye rwose ngo wa muhungu wacu wasigaza mu bintu by'amatingani uvuga rero ujya muhungu wacu uramuki urabona mu isi iheze ahora ari umuntu mwiza asenga akunda Imana ariko uriko uraraba ibintu baba bavuze ashobora kuba ari byo yego ashobora kuba ari byo by'umwana wanjye ndamwizeye ndamugiye amapfa ngaha ariko sheri umwana wanjye nkeka muri ko mwamuheshera umwana wanjye asohoke n'ahantu akajya gutembera mu mujyi agenda asezeye kandi akagenda yambaye neza turagenda gusenga tukagenda tujyanye nta gihe na kimwe
agenda gutembera ari wenyene ni gake tuba turi kumwe umwana wanje muriko muramubeshera kandi ndumvise n'abagabo basigaye basakuza kandi batahara basakuza ari ibindi navyo utazi urumva uramubona ngaha yambaye neza genda mwizeye rero ico utazi naco ngo ejo bamubonye yambaye ijipo icanangaje rero no mu ijipo numvise bavuga y'umweru niyo ndabona ngaha wewe wambara niyo jipo niwe wayiguze sherije nta jipo naguze kuko sinogura ijipo mfise umwana w'umuhungu kandi ata mukobwa mfisemo ahubwo umwana wanje ni kumubeshyera kandi ivyo bintu sindavyemeye reka burya sheri urabona ndiko ndavuga mu ncamake kubera nyene urazi ijambo ry'Imana ngere tubwira burya yoba ni nk'umuntu asoma nk'urwagwa nkafata agacupa burya sinari kukwakira tuyaga nk'uko kabisa yari amakofe kuko navuga ati iyi jipo yaguze umugore w'iwanje kuko niwe wambara ijipo muri urugo urazi nta mukobwa dufise oya ivyo sinavyobahuka kandi n'umwana wanje ndamwizeye kweri sawa ni gusenga Imana ndamwizeye nama namusengeye kandi oya nawe nivyo bintu ntavyeyoja komeje ku mavi kurumva turi mu rugamba kandi rero urabona nkajya mu isengero vrema urabona bacishijemo ijisho byo bari ibintu bibi umwana dutesura aho umwana umwe kweri raba kweri umwigire muyaga ariko daba je ndakunda kubona amenye ujya muhungu arakugaya ni kubera iki oya urazi umwana w'umuhungu kenshi barakengera ba nyina nde ari hafi oya ntari hano hagufi yakubwiye ko agiye gutembera nyene niyikaratiye ngaho mu gisagara mu bandi nyene mama aramuji ujya mwana ni hatari hama niyaze uze guca umundekera umumpamagarire muzane hano twiyagire kandi jewe urabizi sinkunda gutwenga ebana bibiliya ndaza gushira hasi ebana je urabizi ndaza gushira hasi agakiza hama je twivuganire Vamos Chérie. Ahora ya mira, mama. Naba tugeze saa moya. Canke ico uri kubera ko urugendo warushe cyane rwose. Ok, rero nagomba ucunegurira amazi uyashire muri dushe ashushe umunsi sinoga amazi yo hejuru nukumenga ndameze ukuntu ucucuriza amazi noga yashushe kugira ce ngenda ku kazi ariko ari ibintu ndaraye ndiyumviye bicaye ndurya mwana twazanye urabona n'umwana yabuze abavyeyi kuva akiri muto urabona urya mu patiri yamara urya mwana yabwiye urya mwana yuko yabutse abavyeyi amaze indwi avutse ndabona arageze muri birya bigero amaze hafi ndiko ndaraba bafise imyaka 12 rero kuva abuze abavyeyi yaciye abamwara irya rero ikintu bagomba kugusaba urazi yuko ariwe wasavye yuko tuzana umwana w'umukobwa kinaye nipfuciye umuhungu kugira ngo azoze araraba birya vy'irya kampani yacu ariko uravyanga narakwemereye amahitamo yiwawe rero ikintu ndagomba urya mwana tumwiteho tumuhereze agaciro tubibagize ibibazo byose yoba yaragize muri irya waferna cyangwa abarya abana babana tubibagize ibibazo byose uranaho rero uca ugenda urabe ariya hirya kwa David sivyo uzoce ugenda umubwire azoza araguha litiro y'amata uzoza uramuhereza amata mu gatondo
ndetse no ku mugoroba mukate umufate neza urya kumbure Imana ritanduhenzagira niwe mwana w'iwacu tuzoba dufise sivyo je ntugire ikibazo tumufata nk'umwana wanje kandi ndazuranyizeye simufata nabi niyo mpamvu ndagukunda shiri ndagukunda kandi urabizi ndakumvira sivyo kurya ndagukunda niko nzokunda urya mwana kandi nawe kurya ubundi aba ariko nzokunda urya mwana cyane kandi ntuze wigere umuhamagara mu itsina nzi umuhamagara umwana w'iwawe nawe ndaza nzoguhamagara mama wiwe uratahura bisigaye sinzi yuko muri stock hari ibintu bibutse na bose nagomba guca kuraba umugenzi wanje hariya mw'isoko mwadandatse umuceri sinzi yuko ari ibikenewe nari guca nza ndabitsaye ntuze kwirigura apfa ngaho reka tunja kuraba muri stock ndawe bimwe turavugana kandi urazi yuko dufise randevu mu kwezi kuza kubonana na dogiteri kugira ngo yongere atugire ama examen urazi yuko yavuze yuko atabukumba dufise nawe ndatazi ikibazo twoba dufise ariko atangura dufise yo kutavyara kumbure turaba amaresulta ashobora kuduhereza so rero ca ugenda urabe utegurire ayo mazi bisigaye turaza kuvugana mvuye ku kazi sawa Hello? Meze neza. Ndashima kweli. Amanambo ufise umwanya naenda ukeneye nzo muhira ico shaka kuganira. Bane bitera cusubira. Zakari. Okay. Injira. ashaka ndagufitiye amakuru mashasha nawe rero nkubwire narose akazi wowe uvuga ndaguporopoza akazi tugende uko najeyo ninamuvuda utagashaka je aho wari kuvuga wambwiye ivyo bimeze gute sana gusa akazi nyine kabavuga tubana hari akazi kwera gusa ikibazo ni kibi ikibazo nyabona wowe ntabwo abatinga nyine ariko ico n'ikibazo none kibazo kwera nawe uzobwiye kubatinga batinga njyewe uzobwiye ku kazi kiwawe rero usanga biba bigoye ahubwo jewe wambwiye ako kazi ivyo batinga bintu nitwe batinga isoho tugiye ega uguturundira amahera batinga isoho tuzoba tugiye kuraba aho baje bambwira bakora ibintu vyo mu biro nyamba tuzokoropa namba tuzokora iki ntazi biraza nabi nawe kutabajije sinanavyitayiro wane hari akazi n'akazi shanye numva ko woduha akazi shanye no kuvugana tukagenda tukarondera umunsi tukayipanga kuyo utakosa nawe ufise ingorane y'abatinga banze k'abasore bubari akazi ntizatinganiwe je sinumva ingorane ihari abatinganyi twari tuzogeza baduhaye ako kazi tuzokora akazi abo kiwawe ikibazo gihari nuko umukobwa tubana nawe akunda umuhungu umwe muri babatinga ego mama ico kibazo gihari ni nawe ufisemo ingorane nyabaki kurya nyene hariko usanga tugiye kubinjira gusa nyakazi n'akazi cyane nawe umuhungu uramukunda ashwi impamvu je n'abatinganyi bakunda nawe rero nzongera n'ingorane byenze aho uzontwara aho hantu twisabira akazi uzatinganye ndaza kwabaza kweri nyene vyogera je yambwira ngende wowe uzocubwira ngo tugende turabe umubosi tumusaba akazi tumve ko yanatwemerera ese wowe uri siko azotwemerera wewe humura gusa wishira mu kwizera kandi ndazotokana oya je ngira ngende hari ibintu nako ndakora muhira urabona kumpamagaye wihuta gusa telefone guma yuguruye wewe uzoca undondera ivyo vy'abatinganye navyo wowe ushaka nagahebeje undangira ako kazi ivyo vy'abatinganye ivy'iwawe nawe biragusha je yambwira ngende tuzoca dusubira bye bye sawa
neza wamenyereye ego namenyereye kurara amafilime nawe ego ndi kurara abafilime uyumva gute cyemerewe neza mufata nk'ababyeyi nta kibazo mufise nta kibazo cyawe wisange ego murakoze kanyuze tuzobana neza nta kibazo sibyo uzoba umwana w'indero ego ufise ikibazo kandi uzozirambwira ego nzokubarira mbega wari watangiye ku ishuri ego nari natanguye bari biga mu wa kangahe muri senkeri ariko urumva ko wasubira ku ishuri arimo tukurondereye ego ikibanza nosubirayo umva yewe bikunze ego bari nugira ikibazo ndazakuvugana na papa wawe kugira ngo mukushire dutangurane n'abandi sibyo ego ubikoze sawa rero ibyo filime uraza kwibandanya hanyuma genda wanzanira amazi ego Wanje jeni mambo wajembe zaza kuenda sifa mahoro sheri warumva aho nyine sheri ariho tupanye asa jundi muhira kweli ndijamiye vyawidi aya nta kimwe kweli tuzandakuzaniye sheri umviriza ndi muhira urumva turi kumwe n'abavyeyi gusa nawe ntuvuga ibintu birenze ko ushaka wavyumva oya gusa muga ndagukunda cane kandi cane ariko kuri sheri wanje oya ariko nzuza ndakuzaniye nta na kimwe akazi kazokwicara ko nagiye gusa nta minsi nyene nta minsi myinshi nzomara ni nk'indwi imwe canke zibiri sheri neho nkibona ko ari nawe urankunda cane kwere uri kumbwira ko ari nyinshi asha gusa nta na kimwe urihangana nzoza ndatinya nkumbura ashaka batugize wahunda kumpa abatu yose je naguma numva mwana asha uko mbere nomusi ndazindara ndakurota kwere asha nta na kimwe kwere nta na kimwe mari bitarahetse ntaco rero turasubira hasi wewe gira umunsi mwiza bizu na shiri wanje nanje mama ni sawa rero sawa ibana nanje none ndakumbuye yego ndaheruka ngaha kera kwere ego kwere mbona harahindutse nawe mbona mugani wawe wavuze ngo wahora wirabura no wazanye inzoga nani kubera ari ku matara reka ndasha ntuzi ko ibintu byahariye reka byose biranasanze bitagaseke biratandukana ego nanjye urampeba wibuka yuko ufise nana nanjye ndagufise urumu uranaje reka wese nokwibagira ko unyibuka ukaza kundamuca je numanza urabona so wawe nawe ari mu kazi kenshi hano usanga ndi jenyene none papa arashakora ahantu aracakora aho ashaka nisawa aracakora yewe ko tuyaga n'abagenzi nyene kuri telefone bahaye nyene ibana kumambwira ngo nabahevye mugana muje cyangwa manda kubaza ikintu kimwe mbaza kwera cyangwa manda kubaze kwera
kandi umbwiye ukuri je ntarashinga gahenda kwishyura umbwiye ukuri yego kweli mbwira iyo nkuru numvise iyo mwikaratire inkuru nyabaki mfise mama nawe zatanguye oya mbwira mwana wanje mbwira pe bijanye n'iyi mbwira ibyo bintu numvise ngo usigaye ureshanye n'umuhungu nawe yo ndapfuye ngo jewe wewe nyene kandi nanje nari ndakwizigiye twahora tugenda gusenga tujanye no wumva none mama ivyo ninde yabivuze je navyumvise nene kandi uraza abantu nabo ko batayoberwa Karibu. Sira rero. Meze neza. Nakubona? Nani gute? Jisa usaha. Ndakubona. Makuru y'imisi. Meza pe. Umunsi shaburanye wote. Kare kasha. Umena hangu mpuru mwahise. Nawe usa neza umwana we. Ukurusha. Yazo freshet aho kuma wiposta baranya. Nyatariwe ukuntu usa. Urandetse. Kashare takumpeye. Singene wari uraho umeze neza. Ndaho nukora akazi gusa ariko kantwara. Ndakubona usa nyine twari twaraburanye. Ndakubona kweli. Amakuru y'imisi rero. Meza kweli jewe baranyine ko nigurira mikada. Umutagase. Reka nawe ndabona urugo kweli rwaragushika. ivyo bintu ninde abiza oya mbwira ngize ukuri ngo jewe yego wewe none mama cyane se jewe nubundi bariko baravuga nuwo twitirana oya nta wundi ahari ngo jewe uramuje nanje ndakuba none mama ninde yabikubwiye jewe bwira umuntu yabikubwiye oya nawe nakubwira ubwo nanje nje kwibariza wewe Mavuko ntasigaye andika rero bararifutse. Ubwo we ni Ngo umutinganya. Yego ngo umutinganya kweri kandi urazi ino karate yiwaje. Naho nari bwavyumva. None mama ngo umuntu yambonye ninde? Je kumbone inzanga iyo nkuru wayibonye he? Ikimenya amenye yabwiye wari wambaye ijipo. Ngo jewe ijipo. Aho sinzi ahantu wabiho. Cyane ngo jewe nambaye ijipo. None mama iyi nambaye ni ijipo kweli? Iyi ni ijipo. Je mbona usohoka wambaye ipantaro. Urumva ugeze inyuma nawe ufata ibindi byagwawe. None mama abo bantu je bashaka kumbesha impande yawe nire kandi uzingere kwa twikundana. Asha oya ibi bintu ibi sindabigarukiriza ha mbese mama rero datangu mbese datangu oya mbese kuri Jesi na je nibyo bintu mbere kuzanye n'icyambere ndavyumvise no umuntu agiye kubikubwira nini mama je mbwira kuri jo umuntu agiye uri umeze neza umeze neza ndabibona ko ye uratagasa urugo ni rwiza ko ye cyane ndafise n'umwana mama niyera wabyaye ari gutambariye ndamufise nyine nawe wote wabyaye ari wewe ndamufise akuze wihangana sindamuvaga ntamubonye zirarinde mama niyera narahinduye oya sinova ntamubonye mama niyera nga usigara umwana mubi warabyaye nyine ntiwambwiye warampevye cyane ariko warabyaye rero hari imyaka ibiri haciye ntaraza ari warampevye rero we munyagusako nyene irangana gute arakuze nesi ngo jije narahindura ibitsina shabyo mpamagarire jewe niyera sa kwa hano mwana wamutumushitse sawa kuyi niyera nuye neka kuza cyane rero nabona ko namusaduze none ko wambwiye ngo nawe naguhevye kweri naguhevye imyaka yose manzura rero kandi umbwire ntidusa none yego murasa no kuba wamukuye turasa n'uwanje namba waramwita oya reka n'uwanje kweri canke waje muzanye gusa nabikora sawa none meze neza yego na mama wawe ndabona turateza ntimunzi imana
nawe ibi gusa n'inzimano ya mbere tuguhaye no kuri nta nayizi nako nakeza nk'uko cyane nka nyina murasakaye niye rero ubaze umushyitsi cyangwa sinabonye ko ye kana keza umugabo arakomeye none ari ngaho ari ku kazi akazi karabu umutwara oya ntikamutwaye kubera ko akora ntaco byombi ndabibona ko yari yuko nyine kuba watagase je kuri nakubwiye kono imijora kuri twe biraboneka umve ikaye umuntu ayiho neza araboneka rero tagase sinidoka uriko ni kuitana Imana nigire raba shado ibintu twirire asari mu kubatumira oya birabugire ningoga nyene nta kibazo yizane mu kirahuri gusa nawe naho nari naratevye kweri kuza kuramutsa wamenze umwana ko akuze yakuze untumve kweri yasha sibini nakana nyene twadose muri rufeni gusa nyene nakana keza tubanye neza twarabyumvikanye n'umugabo bimeze neza kweri urakoze cyane yego rero urabona ujya mwana urabona ko twari tumaze igihe kinini tutarasa umwana bavuga ati sinaguma ngaho nzira jene ndagira n'irungu umugabo yagiye gufata isigara ngaho ndi umwe turabivugana nyene tubatureka ntitwagomba kuja kurondera umwana natwe turere umwana n'umugisha sha umwana n'umugisha no kuri none ubu nyene bimeze gute byarose nyene kuko yuko oya basi sindihebura musanze kubera duheruka kwa muganga nyine bambwiye yuko atakibazo na kimwe ufite ashobora umwanya n'umwanya ugasanga nyine aba ni sawa naje numva aba ni sawa ko yariko acironka akana kakumara irungu cyane hewe turakundana rero nabonye kameze neza rwose gusa naho wambwiye ngo umwana ni kwawe none ko akuze ariga yasha urabona nyine nakubwiye ko twamukuye imbere ariko tuvugane ko asubire ku ishuri ntarasubira ko yiga tuja gatangura mu kw'icenda n'abahandi nyine yaje ndabona ni sawa je ndaziye umutima wawe mwiza ntiwareka kumufasha neza ndamufata nk'uwo wanje nta n'umuntu umwe adoda ngaha niwe ko atari uwanje je ndayibona bimeze neza nyine ukugaruka mu minsi ugasanga nanjye bimeze neza no gusokometse gusenga ndabizi ko atari byo buriya shije no kuri nzogufasha gusenga urabizi ko ndi umugenzi ashije ndazozomuroma ibaze nyine icyo usanga amashasi yacingira ngende nako shamama niyera reka naho turavyibagira ndakusubiza mu bukumi warabupfuye reka cingira ngende shari ibindi bintu nyine nari nihutira kuja mwakoze ushaka kuza kundaba nawe mwakoze kunzimara ndaguherekeza none umuherekeza ushika nakuyora ndi wumva ariko niruka Shaidiri kweli rasitse na mama vyamushikiye yo bena papa aha rero ugira ubwego bamenye ko je ko ndumupedeje ya mugaje kuri kipe kugenda mwimba bagenda mukunda je ndana sinoma bagwe naho byosarika gutse je ash kandi rero namenye umuntu je aguma nsakuriza ibana ni ibopo ibyo sengoro bitari ko guma bivuga tuzohura ntanaki papa ni sawa. Sawa sana. Ni sawa kwe. Karibu papa. Nimechare rero. Umeze neza. Meze neza kweli na hariya narindi nyene ndashima ibana no byifashe neza cyane. Byifashe neza. Yego kwe. Inkuru ndiko ndumva ni we mama yarambwiye. Chika naje ndabizi ko kwe. Je gusama mama niwe numvise abimbwira ubu nyene kiraje ndatangaye ahubwo. Mbese nakubwire mwikaratiye nta muntu yitwara muji ahari idobo narikuye igihembwe y'Amerika naje mpiga ati aho nzozira hose nkavyara umwana w'umuhungu
nzomwitwa Ramuji nta wundi mwana w'umuhungu yitwa Ramuji ngaha mw'umuji none papa je ibyo bintu mwabikuye kuri je ibyo nje nibyo bintu bambeshera je ibyo bintu je wahora ibyo wahora mbona cyamaze kuri barambeshe mbizambire Ramuji je nariko ndatemera haciye iminsi 3 ibyo bintu ndavyumvise numvise ko ari jewe waratoje numva ko ari jewe papa okay ninasanga yo bizogenda gute jewe je ndiyumva neza kandi ndiyemera je no gukubita ngaha none papa banzu bazi inkuru basi banzu tuhoze inkuru mvize ko ari jewe muhungu bariko bariga ingene bamudiya ko ni kwisengera bana Biblia nzoshira hasi gisirikare garuka hanyuma jenda n'imico nikorera Ramuji umutinganya mu nzu iwanje abantu basenga jano kwicira jewe ano kwicira